bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza. Ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 2 umurongo wa mbere gushika ku wa 10. Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 2 umurongo wa mbere gushika ku wa 10, handitswe ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo abanyabwenge b'inyenyeri baninahaza Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu. Barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko arababaza ati, Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu c'Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herode ahamagaza abanyabwenge mu mpisho abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Abatuma i Betelehemu ati, mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, ntimwamubona muco muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Nabumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'aho umwana ari ihagararaho. Umurongo wa 10 niho tugarukira, handitse ngo babonye iyo nyenyeri banezerwa akaneza kenshi cane. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Iyi nkuru tubona ivugwa cane na Matayo y'inyenyeri, kuko Matayo niwe avuga Yesu nk'umwami, niwe amwerekana nk'umwami. Mariko arasinge n'umwe amwerekana, Luka arasinge amwerekana, Yohana arasinge amwerekana. Ijambo dusanga rero muri iyi minsi mikuru yo kwibuka kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo n'impera z'umwaka, ni ijambo rivuga ngo urasubira kubona inyenyeri y'umunezero wawe. Imana ishimwe cyane. Wibarire uwariwo muri kumwe, ubarire abo muri kumwe uti urasubira kubona inyenyeri y'umunezero wawe. Bibiliya yatubwiye ngo babonye iyo nyenyeri banezerwa kaneza kenshi cyane, umunezero mwinshi cyane. Kuko bari bayibuze. Aba n'abanyabwenge, bamwe babita amajusi, abandi babita abanyabwenge b'ibigendajuru, le magicien n'ibindi. Base ico bari basigene batahura ibintu by'inyenyeri, iby'izuba, ibintu le planète n'ibindi. Iyi rero bayibonye bamenya ko hari umwami yavutse, bamenya ko hari umuntu adasanzwe yavutse. Bava iburasirazuba baza bakurikiye iyo nyenyeri, bavuye mu buseruko baje Yerusalemu, kuko biyumvira ko umwami abi Yerusalemu na Herode niho yaba. Mukundwa, sinzi icyatumye udasubira kubona inyenyeri yawe. Kumbure bararondereye hatariho nk'aba bantu. Kumbure mpemu yarakurongoye canke mu buzima, mu kazi, hari ivyo ariko urakora, hamutangura gukoresha ubwenge bwawe, canke utangura kwigana abandi, canke utangura kwibwira ngo uku niko bigenda, hanyuma uratakaza umunezero wawe. Sinzi icakwivye umunezero wawe muri mwaka duhejeje, sinzi icakwivye umunezero wawe mu buzima. Ndakubariye ngo urasubira kubona inyenyeri yawe. Bafashijwe no gusoma ivyanditswe, ugaruke mu ijambo ry'Imana, ugaruke mu masengesho. Babwirwa ngo ni Betelehemu, naho ari hatonye. Hariho ibintu ushobora gukengera wumvira ngo ni bitonye, ariho Imana yaguteguriye. Reka guhendwa rero n'ibiboneka, canke n'ivyagukomerekeje, canke n'ivyo wiyumvira ngo ndabigize gutya niho vyogenda neza. Ugaruke ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cane.
noweli cyangwa iki gihe cyo kuvuga ko umwami Yesu twibuka ko ijambo ryambaye umubiri, amajambo wabariwe asubire yambara umubiri. Imana ishimwe cyane. nawe ubona inyenyeri yawe, baragiye baja hatariho muga bavuyeyo bongera kubona iyo nyenyeri ngo baranezerwa. Ndakwifurije kubona inyenyeri yawe. Aba yari inyenyeri y'umwami Yesu, yari inyenyeri y'uwo mwami w'abayuda yavutse, yari inyenyeri y'icyo kibondo kidasanzwe cyavutse. Wewe ni inyenyeri y'akazi, wewe ni inyenyeri y'amasengesho, wowe ni inyenyeri y'amagara meza, wowe ni inyenyeri y'urugo rwiza, wowe ni inyenyeri y'akazi keza, ni inyenyeri y'intsinzi muri iki canke kirya, ni inyenyeri kubona abana bawe bagaruka ku murongo. Ndibuka umumama twagiriye surprise, umwana wiwe yari yagize ingorane mu mahanga, hanyuma isarambarira ko byakunze yikwaza. Ndabona ugire surprise madamu, ndabafasha muri ivyo. Turamuzana, umumama mubonye arakoma induramba ngo pastor ndasuye kubona inyenyeri yanje. Ndakwifurije nawe kugira akaneza kenshi muri iki gihe c'impera y'umwaka, usuye kubona inyenyeri yawe. Imana iguhezagire. Urakoze kudutega yomi, wewe n'abawe mugira ibihe byiza, muragahezagirwa.